baciye uyu musaraba muwuzane uhace, maze rero kandi barahimbagwa barakenguruka nuko uyu musaraba uciye iwabo ubagendeye aho babaye. Ni kuvuga rero ni ikimenyetso cyo kunywana, kitunywanisha hagati yacu, kuko kitunywanisha kandi n'Imana yacu. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Murumva rero yuko uyu musaraba aho uciye ugenda uragira ineza, ugahuza abantu bagasubirana, abantu bakarikuriranira, bagasubiza hamwe. Hari abagabo bamwe bari barahevye gusenga, bari bamaze imyaka irenga 5 badasenga, mugabo kuva umusaraba umaze gushika kuri w'Imana baratonze mu isengero barasenga. Hari abari barahunye bamaze gusaba kwakirwa kugira ngo basubire mu bukristo. Mukumva rero yuko uyu musaraba waje hageze kubohora igihugu c'Imana, ukinywane n'Imana kandi n'abantu banywane hagati yabo. Ni byiza byinshi sinobivuga ngo ndabiheze. None rero ubwa mbere bakristo ba paruwase ya Buheka murongo wa patiri mukuru wanyu turabipfurije kugabana namwe ivyo byiza byinshi uyu musaraba ubazaniye ni mu bisangwe. Hanyuma intambuko igira kabiri nagomba kumenyesha kandi ivyerekeye uyu musaraba. Uyu musaraba kuva ushikirijwe uramaze imyaka 19 uzunguruka amaparuwase agize ekleziya y'u Burundi, mu diocese yose y'u Burundi. Mbere ukaba umaze kuhaca kabiri. Murumva yuko igihe si gito, none bisaba kubungabunga neza kugira ngo ntuhave uhinyagara ugende neza. Twebwe twaraciye ahantu hagoye, ahantu mbere hanyerera ari no mu mvura, ariko uyu musaraba nyene wagumye uturongora, niwo watureruye, nta wigeze aremerwa kuko umusaraba niwo tujana. Namwe kandi turizeye yuko ugiye kubatwara, ubaheke, ubarerure, mugume muhimbawe. None rero uyu musaraba urafise abagendanyi bagendana n'uyu musaraba, kandi ntaca gusaba yuko baca bagenda barakira, ndiko ndagushikiriza. Ubwa mbere hariho isanamu y'umuvyeyi Bikira Mariya, we yamye agendana n'umwana wiwe mu nzira y'umusaraba. None rero mwakire iyo sanamu y'umuvyeyi Bikira Mariya. Nuko hanyuma kandi uyu musaraba uragendana n'ishugwe ryo kubutaka, birabereye yuko wikwiza ishaza n'ibegwe. None rero mwakire iri shugwe ryo gushariza icicaro c'uyu musaraba. Undi mugenzi agendana n'uyu musaraba hariho isandugu ntoyi, iyo sandugu ntoyi mwakire. Iyo nayo igenewe iki? Igenewe kwakira ubukengurutsi, amashikano yo gukenguruka abakristo batura uwo musaraba bayashikaniye uwabambwe kuri uwo musaraba kugira ngo aducungure. None rero birabereye gukenguruka ico ciza kirengeye byose twagabanye. None rero abakristo bashikanira uyo musaraba bagashira muri iyo sandugu ntoyi. Hanyuma hari isandugu nini, iyo sandugu nini ya nayo yakire. Iyo sandugu isigura iki? Iyo sandugu ubwa mbere bwo ni cicaro
c'uyo musaraba, icicaro c'uyo musaraba. Tugire Kristu. Tugire Kristu. 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 Nyakubahwa Patiri mukuru wa paruwase ya Buheka, nyakubahwa musaseredoti musangiye ubutumwa, namwe bihebeye Imana muranguriye ubutumwa muri iyo paruwase ya Buheka, nyakubahwa musaseredoti maze iminsi tuganira mu butumwa muri ino paruwase, Yozefu Mwanda umukozi ya Muyange, nyakubahwa Diakoni dusangiye ubutumwa, nyakubahwa Bihayimana baserukiye umubano w'ababikira baranguriye ubutumwa muri paruwase ya Muyange, banyakubahwa bamenyeshamana, bashingwamuryango, bakristu, bakuru b'imihari, ndongozi z'imigwi y'ubutumwa, mwese bakristu turariye hano ba paruwase ya Muyange na paruwase ya Buheka. Tugire Kristu. Tugire Kristu. 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 Nyakubahwa Patiri mukuru wa paruwase ya Buheka, twebwe abanyamuryango wa paruwase ya Muyange yaragije Yozefu Mwanda umukozi, turi mu gahimbare cyane, tumaze iyi minsi 12 duhimbawe no kwakira umushitsi w'iteka, ikimenyetso cy'urukundo Imana yadukunze mu mwana wayo yatwitangiye ku musaraba. Twarahimbawe cyane kuva twakiriye uwo mushitsi, turanezerwa rwose. Mbere nibyo mwibonera muravye abakristo baje baherekeje uyu musaraba, ntibashaka kuhava, ariko kubera rwa rukundo nyene twakunzwe twese duhamagare gusabikanya ibyiza umukama atugabira, ntitweza rero tuvyigungana. None rero nyakubahwa Patiri mukuru urongoye uyu muryango uje kwakira no gusanganira umusaraba wahawe urwaruka rukristo rw'i Burundi, nagira ngo gushikirize uyo musaraba, ariko rero imbere yo gushikiriza uwo musaraba unkundire ngucire ku mayange ibijanye n'uyu musaraba mu majambo avunaguye. Uyu musaraba kuva tuwakiriye muri paruwase ya Muyange, abakristu bawakiranye agahimbara. Ibyiza uwo musaraba watuzaniye sinoshobora kubivugira ngaha ngo ndabishobore, ariko reka ngerageze kubivuga muri rusangi, kuko ubundi bwobwo kugira ngo tuzoronka akanya ko kubidondora kimwe kimwe ukwacu. Nuko kuva uyu musaraba ushitse muri paruwasi ya Muyange, abakristo benshi barawusanganiye n'ugweze, duhereye kugwaruka. Turavye rero ishaka, umwete, uhereye ku bana batoyi, abakuze, abatama n'abatamakazi bagaragaje mu gusanganira, mu guteramira, mu gusenga, baninahaza uwatubambiwe ku musaraba, bakongera mbere bagashikanira n'uyo musaraba. Turabona ingene inyota igihugu c'Imana cari gifise yahwanye na ya nyota Yezu yagaragaza ku musaraba ngo ndanyotewe. None rero iyo nyota igihugu c'Imana ca paruwasi ya Muyange careje kirinovora ibyiza n'ingabirano nyinshi bikomoka kuri uyu musaraba. Abagwaye barakize, arabaje bakaza mega barakomeye, mu nyuma bagahava bagwa bukumbi hasi, nta numwe yabakoze ko. Yezu wenyene yaheza akabakiza, akirukana imitima mibiri muri bo, hanyuma bagahaguruka batamba bakengurukira uwaducunguye. Kandi mu rugendo aho uyu musaraba uraca ku mashure yose, twarabonye ibintu byinshi bitangaje. Hariho abakristu benshi bari barahevye gusenga, bari bamaze igihe n'ikindi badahimbaza amasakaramentu, ariko mu muzo w'uyu musaraba baraje barakira isakaramentu ry'ikigongwe, barasubira kwakira Yezu mu Karisitiya bahimbawe banezerewe,
tubona ingene Yezu agira neza byose ahaciye hose. Ikindi twabonye muri rusange mbere naho mu yandi mashengero baragize iyo nyota yo gusanganira uyu musaraba. Notanga akarero gatoyi kamwe ka hafi ku ishure ya Ruvumera aho abari mu ishengero rya Adventiste umunsi
Imbereza neza, imbereza neza. Iyi sanduku niniya rero murabona bakristo murabona yuko aho imbere hariho ahantu hari akadirisha. Aka kadirisha rero mubona ngaha imbere kuri iyi sanduku niniya ariyo cicaro c'uwo musaraba ushingwamwo. Hariho akadirisha ngaha. Akadirisha kagenewe iki? Ni kugira ngo kakire imitwaro y'igihugu c'Imana yose. Imitwaro yose mufise rero muraheza muyandike, hanyuma ako gakese mwandikiye Yezu yatubambiwe ku musaraba mugacishe ngaha muri aka kadirisha kugira ngo iyo mitwaro yakirwe munsi y'umusaraba, hanyuma Yezu aheze yishure atange inyishu kuri iyo mitwaro yanyu. Nobabwiza ukuri, abakristo ba paruwasi ya Muyange bashikirije imitwaro bamaze kwishurwa muri uyu mwanya ni benshi cyane. None rero namwe turizeye ko imitwaro yanyu yose aje kuyibaremurura, aje kuyibakiza kugira ngo mwitegereje w'abana b'Imana. Nuko hanyuma hariho kandi agaseke ako nako kagenderamwo imfunguruzo zo kugurura aya masandugu uko ari abiri. Umusaseredoti araheza akugurura na cyane cyane iyo sandugu nini irimo imitwaro kugira ngo ayihereze mu nkuka y'imisa mu kuyiturira mu gihe cy'ihereza, bakamotera k'ibyo bisabisho mwahereje kaduge mu ijuru gahwane n'imperezwa iherezo kwa rutari y'umukate n'umuvinyu biba umubiri wa Kristu, ya nkuka y'ubukiriro bw'abantu bose. Nuko hanyuma kandi hariho ibikoresho byo gushigikira uyu musaraba biheza bikagendana n'uyu musaraba. Weze uvyakire navyo kugira ngo umaze kuwushikana mu cicaro cawo uheze uwushigikire neza kugira ngo abantu babashe kuninahaza bawubona neza kandi batekanye. Nuko none rero inyuma y'ivyo bikoresho byose n'abagendanyi b'umusaraba ndagushikiriza rero umushitsi nyezina, umushitsi w'icubahiro, umusaraba w'icungurwa ryacu washikirijwe ugwaruka rukristu rw'i Burundi. None rero mwakire uyu musaraba kugira ngo mubandanye ugendera paruwasi ya Buheka, namwe mubandanye mugabana ibyiza by'Imana bikomoka kuri uyo musaraba. Nuko rero tugire Kristu, naganze Kristu, tugire Kristu, naganze Kristu. None rero murabona ko uyu musaraba uri kumwe n'iyisitora biragendana n'uyo musaraba, nk'uko n'iyi ngata mubona y'icicaro c'uwo musaraba biragendana, bizoguma bigendana aho uzoja hose. None rero muri make turabashikirije uyu mushitsi w'iteka, mumwakire, mumubungabunge, abahezagire, namwe mumwiture, mubandanye mugabana inema z'Imana, musange amahoro ya Kristu. Murantunga gatoyi, kumwe Musa yarungika nako Imana yarungika Musa kugarura igihugu cayo cari mu Misiri mu buja, yaramuhaye inkoni. None rero Patiri mukuru akira iyi nkoni ugende urayishimikiza, n'inkoni y'uburongozi kandi n'ububasha bw'Imana igenda irakora ibitangaro vyayo. Muri ico kimenyetso c'inkoni Musa yaratambitse ku kiyaga, ikiyaga cisaturamo kabiri. None rero iyi nkoni zozo yishimikiza muri urwo rugendo rwose, naho azoba haduga naho azoba hanyerera uzoguma uyishimikiza, ntuzonyerera, ntuzotemba, ushigikiwe na Kristu umukiza wacu, ko dushimikiye ko ubuzima bwacu bwose dusanga amahoro ya Kristu.
tugira Kristo naganze tugira Kristo amahoro ya Kristo naganze Kristo nyakubahwa patiri mukuru wa paruwase ya Muyange banyakubahwa abavukanyi ba saseredote turi kumwe banyakubahwa mwihebeye Imana turi kumwe mwaje gusanganira uyu musaraba abo muri paruwase ya Buheka ndetse n'abo ku Muyange banyakubahwa bamenyesha Mana mwese abo ku Muyange baherekeje umusaraba n'abo mu Buheka baje kuwusanganira ba Kristo bavukanye intore z'Imana tugira amahoro ya Kristo naganze Kristo nanje ku izina ry'umuryango w'abakristo ba paruwase Buheka kuri uyu mwanya nyene tugeze ko kuri iyi saha tugeze ko tweje kwakira uyu mushitsi w'iteka mu nkundire shikiriza ijambo ryo gukengurukira cane paruwase Muyange irongowe na patiri mukuru atuzaniye uyu mushitsi w'iteka n'abakristo bose baherekeje uyu musaraba ndabakengurukire cyane kuri iri teka baduteye mu kutuzanira uyu mushitsi w'iteka uyu musaraba umenyesha Kristo umucunguzi wacu. Twebwe abanyabuheka tuwakiranye akanyamuneza kenshi n'igishika cinshi twari tunyotewe cyane twari tumaze iminsi tuwitegurira kuwakira nico gituma mubona twasidukanye n'iyonka kugira ngo tuze kwakira uyu musaraba ugwaruka uri kurazunguruka muri diyoseze yacu ya Bururi. Urakoze kuducira ku Mayange ibyiza byinshi mwagabanye muri iyi paruwase kubw'uyu musaraba wari kurabagendera natwe twizeye ko ivyo vyiza umukamazo bidukorera narirya twari tumufitiye igishika cinshi ntidukekereza turavyizeye kandi turavyemera ko tuzobigabana. None rero uyu mushitsi turamwakiriye mureme uko muhudushikirije niko natwe tuzoheza tukawushikiriza na paruwase izoheza